Eka nsubire ndabaramutse abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV turi ku igenekerezo rya 2022 umwaka wa 2024 twaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane yije kudushikira aka kanya ubwo nyene abatari bakeyi bazi ibijanye n'igikuba cacitse ku ntureka y'ikudeta mu gihugu c'u Burundi aho nyene umukuru w'igihugu nyene c'ubari General Major Evariste Ndayishimiye bejeje kumererwa nabi cyane nkuko nanone amasoko yacu avyemeza akemeza yuko rero amagara y'umukuru w'igihugu nyene c'ubari General Major Evariste Ndayishimiye yageramiwe mu nyuma zo rero haciye hatumwa ko inama y'umugambwe iyo nama y'umugambwe yemeza ibijanye n'ibikorwa bitandukanye rero vyaboneka ku munsi w'ejo ubwo umukuru w'igihugu nyene c'ubari General Major Evariste Ndayishimiye yoshika ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura abari mu mugambi ukomeye cyane wo kumugandagura na operation yari nanone yateguwe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye aho ijangaje General Prime Niyongabo umushikiranganje wa Berger Vendera ko catazira ndakugarika umuvugizi w'igisirikare cacu bayejeje gutumirwa mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane inyemerere tuze kwigaruka ko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira Isidori Pastor nawe nyene ayejeje kuvyinjiramwo nyemerera tuze kubikomoza ko muri aya makuru akomeye cyane kandi dutange umuco kuri ibi vyose rero biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Iketere mukura mu mabanga agaca pfungwa rero ryo barigiye gushigwa ko umukono unyemerera navyo nyene tuze kuyitanga ko umuco mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye abona yuko rero abari mu mugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza bobo babandanije kandi bafise inguvu zikomeye cyane mu nyuma z'uko rero yari yatanze itegeko rikomeye cyane ubwo nyene yari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku bandi basirikare bitari vyamenyekana ibitigiri vyabo barungikwa rero bajabukanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo guhushura umari wa M23 nyemera rero tubigaruke ko mbaye ikaze kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira twabateguriye kuri ubu rero umugabo eka nsubire ndagwa ikaze kuri umviriza amakuru yacu hereriye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka ndagwa ikaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politike Gitega na mwese mumviriza amakuru yacu muhereriye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ego na mwese tubahaye ikaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muhereriye irya nino mu ntara zitandukanye abari mu Kirundo abari Muramvya abatwumviriza muherereye mu Cibitoke namwe mwese muri mu zindi ntara zisigaye no mu makomine agiye atandukanye muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye abariko muratwumviriza rero mumerewe neza n'abamwumviriza mumerewe nabi mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane kandi tubipfurije ibihe vyiza kuri Burundi News TV gushika ubu rero reka nsubire ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazojyana nyine pyonde ko hama tuje turabana makuru bigane dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko rero aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zena muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikiraho nyene umucanwa uhejeje gushirwamwo mabisi mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu rero yako kugandagurwa mu nyuma z'uko biboneka yuko abafise ipete rya generale bahejeje gushira itegeko rikomeye cyane kandi rero bakaba bahejeje gutera igikumu ku masezerano akomeye cyane yo kubogoza Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro rero niho nyene vyaboneka yuko rero isaha z'ijoro nanone isaha zibiri z'ijoro ariho nyene vyavugwaga yuko rero bamwe mu bajinari bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gukura ko intwaro y'agahotoro anyene banditse itangazo rivuga yuko rero intwaro y'agahotoro na cyane ko intwaro mbi itarama abo bajenerali rero bibutse yuko rero bari barongoye na General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa Berger Vendera ko batazira ndakugarika aho nyene Berger Vendera ko batazira ndakugarika yashikiriza amajambo akomeye cyane avuga yuko rero hari abashaka kandi bashoboye ku mukuru w'igihugu nyene c'ubari General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutangwa imihoho canke nanone agakugwa ko ku nguvu z'igisirikare Evariste Ndayishimiye rero bibaye mu nyuma z'uko rero hari hanateguwe umugambi ukomeye cyane ubwo nyene yari yasezeraniye bamwe mu basirikare ko nanone bazorungikwa muri Kongo mu nyuma z'uko rero Evariste Ndayishimiye rero abo basirikare bari burungikwe rero ku igenekerezo rya 20 isaha zibiri
ariko nanone ivyo rero vyaciye vyankwa mu nyuma z'uko rero hibazwa nanone uwo yaragize uruhara rukomeye cyane mu kwanka gutanga itegeko ku basirikari bategerezwa rero kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko gushika ubu tukaba rero tutaramenya, tukaba tukirondera ibitigiri vy'abo basirikari bari bwarungike muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mugabo ibi rero bibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira inama y'umugambwe ihejeje guterana, aho nyene iri kuriraraba ukungene na cyane cyane inama kaminuza iciye ikorana yemeza ibijanye n'imigambi ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi. Bebutse yuko rero bamwe mu bagumya banga biyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ku majambo ayejeje iminsi itari mikeyi ashikiriza, bikaba mu nyuma z'uko rero abatari bake babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye na cyane cyane kandi ategerezwa gukubitwa intaye muganga, mu nyuma z'uko rero nawe nyene umunsi yobogojwe azoca ashikirizwa ubutungane agapfungwa ubwo guhera yo, nkuko nanone abanyamugambwe babimenyesha yuko General Major Evariste Ndayishimiye azoshikirwa n'ivyoshikiye General Alain Guillaume Bunyoni wazara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane, Perezida Evariste Ndayishimiye aragiramiye mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo ubwo yashika nga mu gihugu c'u Burundi vyarabonetse yuko rero hari hategwa umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura, aho misiyo yari yahawe bamwe mu ntwazangabo. Biboneka yuko rero izo ntwazangabo zitagize neza, biboneka yuko rero ivyaciye biyangara ubwo umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye yari yaronse amakuru mbere yuko rero ashika nga mu gihugu c'u Burundi, ubwo nyene hari yapanzwe umugambi ukomeye cyane wo gukura kisinyari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura no gukorora indege yari yunguruje umukuru w'igihugu ivuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivi vyabaye rero nko kwihenda mu bari mu mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye, nibwo nyene umukuru w'igihugu nanone yari yaronse agakuru mbere yuko ashika ngaha mu gihugu c'u Burundi, agaca nanone ahindura rero inzira na cyane cyane biboneka yuko rero abari muri uyo mugambi amasaha bari biteze ko umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro aganukira ngaha mu gihugu c'u Burundi ariyo nyene atigeze aganukira. Kw'ivyo rero bikaba vyaraciye bituma umutekano uhungabana, ariko umukuru w'igihugu rero operasiyo yo kumugandagura igaca ifutwa. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira, biravugwa yuko rero yoba ategerezwa na cyane cyane guhabwa ishano, nkuko biboneka yuko rero ku munsi w'ejo nyene biboneka yuko rero kuvuga yoshika nga mu gihugu c'u Burundi muri aka gatondo niho nyene yagirishije inama kadundura na bamwe aho biboneka yuko rero iyo nama byavuzwe yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yayivuyemwo idaheze, aho biboneka yuko rero amagara yiwe agiramiye. Unyemere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye kandi tuze kuyatanga ko umuco mugabo umugambwe CNDD-FDD zimwe mu ntwazangabo zatumuye muri inama ikomeye cyane kaminuza. Bivugwa yuko rero iyo nama ari ukurabira hamwe ingene na cyane Evariste Ndayishimiye ategerezwa rero gutanga imihoho, kandi nanone iyindi nama yatumwe ko n'umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye, akaba rero yatumiwemwo na cyane na bimwe mu bihangange bikomakomeye yoba Gervais Ndirakuba catazira ndakugarika Isidore Mbayahaga, General Prime Niyongabo n'umwe nanone mu basirikari bakomeye cyane tutigeze turondera kandi tutigeze tubandanya kumenya amazina yiwe. Muze kunyemera rero, ariko nanone biravugwa yuko nawe yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Nayo umuvugizi w'igisirikari cacu yoba rero agiye kuba agirame mu nyuma z'uko rero itegeko rimubogoza ryoba rigira rishirwe ko umukoro mu nyuma z'uko rero abona yuko rero nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mugeramije. Biboneka yuko rero Evariste Ndayishimiye yatanguye kwikura ku bamwe mu bagenerali, aho icoba n'igishikari vyose kuba ari mu mugambi ukomeye cyane wo gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya yoba adahagaritswe umutima. Biraboneka yuko rero bose bari bushirire mu mpimba. Nyemera rero tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye mbere yuko tubashitsa ko idonido kandi dutanga umuco. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri aya avugwa Bururi, aho nyene ikiziga cuwujejwe nanone intwaro ku mutumba caratowe mu nzu atawuyibamwe. Ni mu nyuma z'uko rero ikiziga cambo yize nibasumba nanone umukuru w'umutumba Ntarugera muri zone munini muri komine n'intari ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi caratowe kuri uyu wa gatanu uheze mu gitondo cyo ku 19/0 mwaka 2024 n'abanyagihugu. Ni mu nyuma z'uko rero abo mu muryango wiwe bibaza ko yoba yarishwe bagasaba ko hoba amatohoza, ariko rero kubw'inkuru ya Burundi News TV rero kubwabo bo mu muryango wiwe nanone mu bihomoka vy'iyo nzu yahebwe niho rero hatowe ikiziga c'uwo mukuru w'umutumba Moyizi. Rero hari haheze indwi yose rero atazwi irengero. Kuri ubu rero abaryango biwe bakaba bavuga yuko rero ati twaramurondeye hose turabura, twibaza ko yishwe, niko rero bivugwa n'umwe mu muryango wiwe. Bamwe rero abanyagihugu bibaza yuko yoba yariciwe
yimuriwe ahandi ikiziga ciwe kikazanwa gutabwa aho nyene kugira ngo rero havugwe kandi habugwe amatoza. Ni mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira rero abo muryango wo mukuru w'umutumba basaba ko amatoza kugira ngo rero hamenyekane uwamwishe. Ni mu nyuma z'uko rero igipolisi kivuga yuko catanguye amatoza, icizigaye rero kikaba cajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro rero vy'Ibururi ku bw'isoko mu ntwaro. Abajejwe intwaro bavuga ko ibipimo rero vy'abaganga ari vyo nyene vyoshobora gufasha kumenya vy'ukuri icishe uwo mukuru w'umutumba nyene yagandagwe. N'ikiziga rero ca gatatu gitowe kuri iyo ntara mu nyuma z'uko rero muri Bururi mu kiringo rero kidashika amezi abiri. Muri ivyo biziga harimwo rero ic'umwana w'imyaka 4. Niko rero amasoko yacu avyemeza. Nyemera amakuru yacu tuyabandanirize kuri aya avugwa n'ubundi nga mu gihugu c'u Burundi, aho nyene abafise amazu na cane y'uburiro, ubunywero n'amazu yakira ingenzi bahamagarirwa rero kuriha ikori imbere yuko nanone ukwezi kwa mbere guherane. Mu nyuma z'uko rero kubw'itangazo rikomeye cyane ry'ikigo rero cy'igihugu cijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta nanone OBR kuri wa 16/2024 abafise ubunywero nanone uburiro n'amazu yakira ingenzi bategerezwa kuriha ikori ry'ivyo rero bakorera na cane imbere yo ku wa 24/2024 kuri ubu ngubu rero bikavugwa yuko rero batubahirije amategeko bazohanwa hakurikijwe amategeko. Kubw'iryo tangazo rero nyene amafaranga yo kuriha avana n'urugero ayo mazu y'ubudandaje arimwo. Ni mu nyuma z'uko rero ababivuga bavuga yuko rero bagiramijwe n'ivyo vyose biriko biratangwa n'ico kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi nga mu gihugu cacu Burundi OBR. Abavugwa rero baridoga ko nanone bakabona yuko iyo ngingo kuri ubu ngubu rero yotegerejwe kuba nanone iyavuye mu biganiro vy'impande zose. Kuri ubu rero kubw'inkuru ya Burundi News TV iryo tangazo rirerekana amafaranga azorihwa bivanye n'imirwi. Abafise uburiro burihisha amafaranga 3,000 ku isahani bazoriha amafaranga 50,000 y'amarundi. Kubona none bafise isahani kandi badandaza isahani hagati y'amafaranga 3,000 gushika ku 5,000 bazoriha amafaranga 500. Ni mu nyuma z'uko nayo rero abagurisha rero isahani ayarenga amafaranga 15,000 ku isahani rero bazoriha imiliyoni zishika 2. Ubunywero rero bugurisha na cane ku giciro ca leta icupa bazoriha amafaranga 50,000. Ni mu nyuma z'uko rero ayongiwe ko hagati y'amafaranga 200 n'amafaranga 500 bazoroha na cane hagati y'umiliyoni n'umiliyoni n'igice w'amafaranga y'amarundi. Ku burengero ni mu nyuma z'uko rero kubarengejwe ko nanone amafaranga ashika 1,000 nanone bazoriha amafaranga imiliyoni 3 nk'uko rero vyanditswe muri urwo rwandiko. Ni mu nyuma z'uko rero ayandi makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ku bw'ivyo tangazo nanone nyene OBR ku mazu rero y'uburaro mu gice nanone, kandi bivugwa yuko rero no mu gihe icumba kirihishwa munsi y'ibihumbi 10 ikaba rero itarenza ivyumba 10. Nanone rero bivugwa yuko rero mu gihe ivyumba birihishwa nanone hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 rero hozorihwa amafaranga ashika ibihumbi 200 n'amafaranga ashika ku bihumbi 300. Amahoteli rero afise urugero rwo hejuru nanone azoriha ikori ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ikigo OBR kiragabisha rero kuri ubu ngubu rero abatazovyubahiriza isango na cane kuriha nanone bazohanwa hisunzwe amategeko. Abafise ayo mazuro yose rero baridogera iyo ngingo ya OBR. Mu nyuma z'uko rero kubwabo rero OBR yategerezwa kugana na cane nabo nyene imbere yo gufata iyo ngingo, kandi rero ivyo rero bakaba bishikiriza mu nyuma z'uko bafise uruhagara rukomeye cyane mu nyuma y'iyogarwa ry'imbibe. Abiboneka yuko rero baciye baranahura n'uruhombo ruteye ubwo babonye igihugu rero bakaba basaba yuko bofatirwa ingingo na cane ibereye ku neza y'abanyagihugu, aho nanone kubarementaniriza no kubashira ko intebe ishushe. Munyemere rero bakamenyesha yuko rero ngo ntawuzi ko nanone tuzobandanya turi ha komine nk'uko rero twobikora ubwa mbere imbere ya OBR. Nta muntu rero n'umwe aduha umuco kuri iryo tangazo ritubwira gusa ibiciro vyo kuriha. Niko rero twabwiwe n'umukenyezi afise rero uburiro hagati mu gisagara ca Bujumbura, abafise nanone ibirabo bimwe nanone bimwe bemeza yuko kandi barengewe n'iryo tegeko rishasha ryashizwe ko na leta y'u Burundi. Turafise rero ingorane zisanzwe kuko rero hampande y'iryo kodi nanone rya OBR
kenshi rero dutegekwa kunezereza abajejwe intwaro bama bariko bararondera ivyitwazo kugira ngo rero batwugarire ubunywero. Niko rero bivugwa n'umwe mu bafise ubunywero yavuganye n'abamenyesha makuru ba Burundi News TV kubwa makuru dufise abakuru rero nanone kandi n'abandi bafise amazu yakira ingenzi haraheze imisi yaratanguye rero gutegeka abantu nanone kuriha ayo mafaranga ashika ibishika nanone ku gihumbi. Ni umunyazuko rero canke ayandi mafaranga arenga ku biciro rero vy'ivyumba bizwi rero bisigurwa ko ariko nanone ivyo vyose rero biriko birabandanya bigiramiza abanyagihugu. Ubu rero biravugwa yuko rero abitura rero ayo mazu baribaza nimba rero ibiciro bizokwamba biduga, ariko kandi abandi rero barahabwa n'iyo ngingo kandi bikavuga yuko rero bariko baragiramizwa n'ayo mategeko akomeye cyane ariko arashigwa ko na leta y'u Burundi. Bibutse yuko rero nubwo biruko abanyagihugu baragaragaza umubabaro ukomeye cyane mu nyuma z'uko babona yuko ivyashizwe ko na Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse atari ingingo ibereye, kuko nanone bari bwasabe kandi bagateguza abanyagihugu ku neza yabo. Mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi nkuko twebabwiye mu fiyofunyo ari umugambo ukomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo ariho nyene hatangura kumenyekana kandi hagakwiragizwa amakuru ku mbuga hwaniro aho nyene vyavugaga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone yatswe kugandagurwa. Mu ijoro ryatambutse rero bikaba nanone vyaciye bitera uruhagarara rukomeye cyane ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho vyabonekaga yuko rero abasirikari rero bari babandanye kandi bakikuje amabarabara yose, aho biboneka yuko abo basirikari rero harimo nanone abari bahawe misiyo yo guhagarika umutima w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu guteza rero umutekano mukeyi. Perezida Evariste Ndayishimiye yama vyagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda, ariko ni mu nyuma z'uko rero ku munsi w'ejo yari yashikirije amajambo akomeye cyane urwaruka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, asaba yuko rero urwaruka rwoba rwipfuza gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda na cane no gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu rwobandanya rero rumwegera kugira ngo aruhe intererano. Evariste Ndayishimiye rero ayo majambo yashikirije rero yaciye aca atera agashavu abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi, aho nyene babonye yuko Evariste Ndayishimiye yoba ari umumenje. Dufatiye ku makuru akomeye cyane mugabo ahejeje kudushikira, nyemera rero twiganukire kuri aya makuru twababwiye mu fiyofunyo, twababwiye yuko rero inama y'umugambwe iciye ituma ko bamwe mu bihangange aho nyene zimwe mu ntwazangabo zatume muri iyo nama yo kurabira hamwe ukungene na cane vyabonetse yuko rero hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi no kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu misi iheze umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuze yuko rero General Alain Guillaume Bunyoni yari we ntambamye mu gihugu c'u Burundi, ariko rero vyabonetse yuko aho General Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe hatigera hasubira kwaduka umutekano mwinshi mu gihugu c'u Burundi. Mugabo ibi rero bibaye mu nyuma z'uko rero ndababwire ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza, aho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ataziranda kugarika n'igihagaje General Prime Niyongabo ku munsi w'ejo ariho nyene bagirisha inama bamwe rero bafise ipeti rya General, aho nyene nanone hari hitabwe nanone babandi bari bafise urara rukomeye cyane mu kwangira Pascal Nyabenda ko yotwara igihugu c'u Burundi asubiriye umwisi Perezida Petero Nkurunziza. Abo ba General rero bakaba bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutanga imiho kuko nyene hari abashaka kandi bashoboye aho kwibonekeza mu matati akwegera igihugu cacu c'u Burundi akarambara. Ikuru ubu rero ibi bikaba byabaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye muri aka gatondo ariho nyene yari yagirishije inama kadundura, ariko nanone bikaba vyaciye rero biba yuko ngombwa nanone Evariste Ndayishimiye aheza iyo nama mu nyuma z'uko rero uko vyari vyategekanijwe atariko vyagenze bivanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho umwanya ku mwanya rero ashobora gutegerezwa kurungikwa mu gihugu c'u Buhindi kugira ngo nyene amagara yiwe abandanye akurikiranwa. Abahinga rero mu bakurikirana vya hafi umukuru w'igihugu bakaba bamenyesha yuko rero atameze neza, nubwo nyene ayo makuru yanyegejwe abene igihugu kumva z'umutekano ku neza y'abanyagihugu. Dufatiye ku makuru akomeye cyane rero mu guca intege abishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, inama y'umugambwe rero irakoranye mu nyuma z'uko zimwe mu ntwazangabo zimenyesha yuko zitanezerewe n'ukungere Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aratwara igihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye. Bikaba mu nyuma z'uko rero ikudeta yoyo ikibandangije uze kunyemera rero tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye, kandi bibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko rero
hari umugambi ukomeye cyane wo guha Perezida Evariste Ndayishimiye isumu nk'uko amasoko yacu ava mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD avyemeza. Mugabo rero ibibaye mu nyuma z'uko rero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatswe kugandagurwa. Amakuru rero dufise mugabo rero turacarondera ibiriko biravugwa muri iyi nama, ubwo nyene turi buze kubashitsa ko ivyavuye mu myanzuro yafashwe n'abategetsi bakuru aho nyene biboneka yuko rero abari mu karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bobo babandanije, aho nyene umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye umutekano wiwe woba ugiye kuba ugeramiwe. Mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira ruko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yagirizwa kuba nyene yoba yarabandanije ibikorwa bitandukanye byo kwanga itegeko ryatangwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yahabwaga ubutumwa ariko akanshika guca abushirako umukono. Iboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramaramarira imbere y'abasirikari batari bakeyi na cyane abafise ipeti rya generali, aho nyene aribo bafise irya nyuma mu gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbaye kaze rero nimuje kure nizere ko merewe neza, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV.